Bakunzi mwese ba BTV ndabahaye mwiriwe ndabaramukije. Jewe nitwa Patiri Amando Kana ndanguriye ubutumwa muri Foyer de Charité y'Ubujumbura. Nshatse kubatumirira igiteramo cyo gukengurukira umukama kuri uyu mwaka turangije no kumutura umwaka tugira dutangure. Ni igiteramo c'ijoro ryose. BTV Burundi presents B News. B News. B News. Tukiri kumbure mu vyimirije hari ubutumire bwa Foyer de Charité aho tuzi ko haba igiteramo cyo kurangiza umwaka le 31 nubwo no mwaka kumbure batazokwakira abantu benshi ariko baratumira abantu bose bifuza kurangiza umwaka mu makesha asanzwe ahabera kuri Foyer de Charité. Bakunzi mwese ba BTV ndabahaye mwiriwe ndabaramukije. Jewe nitwa Patiri Amando Kana ndanguriye ubutumwa muri Foyer de Charité y'Ubujumbura. Nshatse kubatumirira igiteramo cyo gukengurukira umukama kuri uyu mwaka turangije no kumutura umwaka tugira dutangure. Ni igiteramo c'ijoro ryose kizotangura kuri iyi tariki ya 31 Kigarama igihe cy'isaha 12 kigasozerwa ku itariki ya mbere nzero 2021 isaha 12 zo mu gitondo. Twashimye ko icyo giteramo cojamwo abantu bose bashoboka, ariko kubera ko ibihe turimwo bitadukundira ko twakira abantu bose babishaka muri Foyer de Charité, twafashe ingingo yo kwakira abashobora gukwira mu bibanza tuzoba twateguye, kandi mu by'ukuri ivyo bibanza si bike, ariko turavye abantu bahora baza tukaraba na benshi bifuza kuza, twashimye gushira ico giteramo no ku bundi buhinga abantu bashoboye gukwirikira aho bari hose, baba abari ngaha mu Burundi, baba abari mu bihugu vya Buraya, Amerika, Aziya, Oceania, Afrika, bose bashoboye gukurikira ico giteramo. Duteramire hamwe twese duteramiye Imana, dukenguruka kuri uyu mwaka urangiye, twongera tuyihereza umwaka tugira dutangure. Ku buryo rero bwa Radio Maria, ku buryo bwa BTV, ku buryo bwa Facebook n'ubundi buryo bwa internet, abantu bose bashaka kuza muri ico giteramo birashoboka. Mboneyeho mbere kubatumira kugira ngo twese duteramanye na Yezu, tumushimira kuri uyu mwaka tumaze, twongera tumuhereza n'uwo mwaka tugira dutangure. Mboneyeho mbere akaryo ko gushimira abantu bose imye kudufasha kugira ngo abantu benshi cane cane abugaranywe kubera confinement bashobore kuronka uburyo nabo bwo gushimira Imana, bayiteramire, bayitazire, bayitambire, bongere kandi baronka umwanya wo kuyitura ivyabo. Kandi dushaka gusaba Yezu ngo ashikire umuntu wese ahazoba ari, kandi amuhe urukiza, amuhe umugisha muri uyu mwaka tugiye kwinjiramo. Ndakengurukiye rero BTV n'abakuru bayo, ndakengurukiye cyane Radio Maria, ndakengurukiye cyane abahinga bose baje kudufasha kugira ngo ducishe kuri Facebook ya Foyer de Charité uburyo ico giteramo kugira ngo bose bashobore kugikurikira aho bari naho babugaranywe. Nguyu rero umwanya nyawo wo guhura na Yezu Kristo, nguyu rero umwanya nyawo wo kwakira Yezu Kristo mu buzima bwanyu no mu ngo zanyu no mu bikorwa byanyu. Yezu Kristo jambo yigize umuntu kugira ngo ashikire umuntu wese ahari hose, ibyo arimwo byose, amushikirize urukiza rwiwe, ubuzima bwiwe, amahoro yiwe n'umuhezagiro wiwe. Nivyo Yezu Kristo atuzaniye muri kino giteramo cyo gusozera umwaka. Turabatumiye rero mwese kandi turabipfurije guhura na Yezu Kristo aja tugana twese
kugira ngo duhure nawe kandi tunywane nawe. Murakoze, mbaye ndabipfuriza mbere mwese Noheli nziza n'umwaka mwiza tugira ngo dutangurire hamwe turi kumwe. Imana ibahezagire. BTV Burundi presents B News.